Ego umukuru w'igihugu c'u Burundi mbanje kubaramutsa. ndakuramukije amahoro. Muravye muri imyaka 6 vyo mumaze kurangura, mwovuga ko vyoba binganiye? Biragoye ko umukuru w'igihugu avuga ngo naranguye ibi, ahubwo baza abo ababona ingene igihugu kigenda. Igihugu ntushobora kuvuga ngo iki ngo nakiranguye nk'uko umenga woca uvuga uti caraheze. Murazoraba n'ibihugu bitunze cane biguma bikora, none wumva ko ataco barakora? Barakoze. Jewe ndavuga uvuye kuri iyi ntambwe ugashika kuri iyi, Uravye ivyo rero vyose uyu munsi sico kimwe aha rero urumva uraba Uburundi uti bwari bumeze gute mu 2020, ubu bumeze gute, niho ubona uti ivyarangutse. Abarundi bari abantu bameze urabona kumenga ntibabona neza iyo baja. Hanyuma nico gituma mu mvugo navuze nti turi kumwe twese birashoboka. Hariho nk'ibintu bitari bimenyerewe, ibintu vyo gukorera hamwe, ugasanga amatongo bashize hamwe bakarimira umunsi umwe, bagaterera rimwe, bagasoromera rimwe. Nk'ivyo vyaratumye umwimbu uduga cane. Ivyo vyo kuja hamwe abene gihugu vyaratumye umwimbu uduga. Ugwaruka gwari mu mwiheburo, aho uciye hose hariho ururimbo ruvuga ngo ubushomeri. Murazi ko naciye nkoranya ugwaruka rw'incabwenge cane cane kugira ngo twese turi kumwe dutore umuti. None ubwo bushomeri mbere niho twamenyeye no bushomeri carico, kubera tugiye hamwe. Ubushomeri turamenya tuti no kuvuga iki. Ubushomeri twasanze si ukubura akazi, no kubura ico ukora. Tuca turabazanya tuti none muri ubu Burundi twabuze ico dukora koko? Dusanga ibikorwa biruzuye, tubikore rero. Uvuze tubikore bose bakumva bati dukore, mugabo bagaca babwira ngo umutahe nawe ntanguzi iki, tumutahe niwe wenyene. Ati naho jewe ndumva ko mfise ingoga, mugabo hariho akantu nkeneye. Niho twaciye tugira urya mugambi wa payeje ubasahiriza, ukabaha umutahe. Urabona bameze nk'abokoreranira, wewe wungutse urasubiza, bagaha uwundi, urundi rwaruka bagaha uwundi. Harya ni umugambi mwiza cane, kuko nko ku mwaka ugira 4 gusa baranyeretse bavuga bati tujya tukwereke umwimbu twarose. Baraje baramara imisi kuva ku wa 4 gushika ku munsi wa Mungu bidagadura, aribo birihira amahoteli, aribo bigaburira, birihiye amatike yo kuza. Niho bataye kombwe baterega hari bamaze kugira amamiliyaridi ubu. Urumva nk'ubu uravye uno munsi urabona mu gwaruka ko harimwo umwizero. N'ubu utarashikirwa aravuga ati nzoshikirwa ejo. Ariko mukuru w'igihugu tukiri ngaho, muriko muravuga ko ugwaruka rwateye imbere, ariko mu gihe tubona yuko muri ibihugu by'akarere ko mu buseruko bwa Afrika tubona ugwaruka rwinshi rw'abarundi ruguma ruhunga, kandi urubajeruga yuko ruhunga kubera ubukene. Nta uhunga intambara bakubwira ati duhunga ubukene. None tuvahe? Rega tuva kuri zero. Narabajije none ni kuva mugiye mu bihugu bitunze kurusha Burundi, ibihugu vyiza kurusha Burundi. Ntihari igihugu mwabonye ciza kurusha Burundi, bose bavuga ngo yango naco turabona. None ivyo bihugu muhurumbira kubera baza kwisumamwo. Rero ndakubwira ni sawa kwisumamwo. Kubera iki yanka kurima Burundi akaja kurima muri Tanzania? None ntibagiye kurima. Ni kubera iki ngaha turondera umukozi arima tukamubura, yagiye kurima muri Tanzania? Hariho rero ingeso burya mu Burundi kuva kera gupagasa vyaramye, murabizi. Umwe wese arashobora kuraba ingena ameze akavuga ati burya no kunguruza nkaja harya ntivyogenda neza. Mu minsi yahera bava ruguru bamanuka i Bujumbura ngo niho hari ubutunzi. Ubu nabonye ugwaruka ariko ruva i Bujumbura ruduga ruguru. Ni ukuvuga yuko mwene ibi bijanye n'abantu bagenda hirya no hino, wewe ariko aravugana ubukene, ariko arondera haruta ahandi. Ariko nk'abo baja muri Kenya kandi baja muri za Tanzania, mwavuze nk'abaja kurima, umuntu aja muri Tanzania yari kurima no ngaha. Ariko aho hacaza n'ikindi kibazo. Murabona baravuga ati ngaha umuntu arasaba umwavu, umwaka ugahera ariha, mugo ntaronka umwavu kugira ngo ashobore kwimbura. Ivyo rero benshi biratuma bacika intege. Urumva aho bijanye n'icitwa gukehanirwa kubera ababirondera baba ari vyinshi. None niko twirwa turafata umwavu nawe ushotse Tanzania. Twirwa turawufata umwavu nawo abarundi bashoye Tanzania, turafata umwavu abarundi bashoye mu Rwanda. None navyo bisigura. Ariko je ntibiza gutorera inyishu wa munyagihugu. Ndakubwire rero burya hariho abantu bamenyereye kurya badakoze. Bari baramenyereye. Urabona nk'imyaka 12 twamaze mu magume, uraza abantu bitwa bagira neza
baraza bakabwira ngo ugaharura ibarabara nshaka kugaburira ndaguhimbya kumara iyo myaka urya wicaye kurya uze wige kurya ukoze ntugire ngo biroroshe. Hariho abantu ubu usanga afise imyaka nka 60 kuva mu buzima bw'iwabaho atarigera arya ibyo yihaye ategereza gusaba. Urumva rero uno munsi asanze kugira arya ategerezwa gukora aca avuga ati ubwo nogenda handi ntaruta handi kuko uvuze nk'iki kijanye n'umwavu aba bantu bamenyere kurya badakoze. Urasanga nk'ubu mudandaza agenda gatuma umurimyi ati genda wewe urabona ukeneye imifuko 3 akira amahera uze gusaba imifuko 20 iyo 17 uco yimpa ndaguha 2,000 ndaguhemba kuri umwe wa mwene gihugu akagenda kazana iyo fumbire wa mudandaza akagenda kayinyegeza ashaka ko babandi bayibura hayo mazashiza kuyigurisha meshi. Yego ari ibintu muguma mugaruka ku majambo mukoresha hariho abagenda hanze muragaruka muvuga bati aba bantu n'abantu babanirwa badashaka gukora. Ari abarundi bamwe bavuga ati babifata nk'igitutsi ko abarundi bavuga ati twe turabakoze bakavuga bati gutwita ibinebwe ibyo bintu biratubabaza abo bo babwiri. Hariho umaze kunyandikira muri bagiye baje Dubai ngo ndagusavye untabare nkure muri akakangaratete ndimo nturi mubiki ati ndahwerera ati co ntabazi tike ngataha ati noba ntomboye none bigenda gute ingorane ati ngaha ati baraduhenze ati dusanga tuje kugurishwa none wahenzwe nandi uri umuntu w'umugabo uzi ubwenge ngo icamba baje ngo naguranye miliyoni 15 ngo siga umugore n'abana ngo ndagenda ngo ndiko ndondera itike ngo ngiye kurondera amahera ntizo miliyoni 15 iyo uzifata ugaca uzikoresha uno munsi ziba zarungutse ko je ndashaka kukwereka je ahantu hari amahera imiliyoni 15 zifasha ukorora ingurube canke inkwavu mu myaka itarenga 2 ubufise miliyoni 30 mugende mubaze ababigiye. Ariko inkwavu mwarazivuze incuro nyinshi ariko uminga ubu yaba ya soko yazo canke ihinguriro ryazo bazorora umenga reka nivyo birimo ubwa mbere mbaye ndakubwira ntitwagwiza umwimbo none twari kwiga gushora udafise ico ushora wo kwiga gushora kugira wige gushora ubanza kugira ico ushora. Je ndibuka ubwa mbere tugitagura payeje ari abagiye korora inkoko nza numva bambwiye ngo twabuze isoko ariko murashobora kuvuga ko babuze isoko ngaho hakurya ibuvira barakunda akanyama mwana niwe nugusho. Urumva rero n'abantu twari twaramenyereye yuko ibintu vyizana ntitwari dufise ivyo dushora ntitwiga gushora. Urazora ababeshi baba badandaza umudandaza n'umukomisiyoneri niko ndagenda vyita kuko umudandaza adandaza ivyo mugwiza tunga yahinguye agacamo urugikana kumudandariza. Uriko uravuga nk'ivy'inkwavu je inkwavu uno munsi turashora inkwavu ziva mu nk'itoni n'imiburi toni ku kwezi y'inyama oya iwanje je gusa. Ariko mwebwe ntimigiranye n'umunyagihugu babanyagihugu mwabwira ngo borora inkwavu meshi barahomvye nta bahomvye none ko baguma bazorora. Burya rero twebwe ingorane kubera kujya kuntu twaciye mu kibazo gikomeye cyane tumara imyaka tugaburirwa twicaye hanyuma kugira wikangure utangure gukora. Uribuka inzara mu 2007 nari ministre w'intwaro hagati harabaye inzara nja kwiga ikivuyeko njasanga haje bita bagira neza bakujana mu ibarabara ugaharura ibarabara imiduga yabicamo ico bita food for work bagaca baguha ivyo kurya. Hayo umunsi uri izina barigira batagusezeye none uja gusoroma mu ibarabara inzara ikiratera. No kuvuga yuko rero uno munsi hari uruharira hagati yo gukora no kudakora. Jewe mbere abaje hanze cyarigiye maranje avuga nti ko babonye ubukiriro ntabwo igikuru basume batahana nibagende. Jewe mbere narabwiye n'abantu igihe hari habari mu bagiye izo za Dubai yenda babwira nti mwebwe ingorane mufise ntimuzi no gutunganya ibisata byanyu. None ko hari habavuga ko bashomereye bakavuga ko hariho abakorera bushake bari mu mashure bamwe bariko baranyandikira ngo je sinashikiriwe batanze kibazo kubera iki mutoca muduza bakabasubirira bajya abandi ko bagiye kuronka abo bandi nabo baronke ivyo ngaha bahora baronka hanyuma ujya wundi yagiye gupagasa igikuru arapagasa zane je nawe ngaya mugabe cyo ngaya no kugenda
uvuga ngo urumva ngo mu Burundi ngo ni umuriro udahera ngo urapfuye ngo inzara iratwishe mugahari ubundi nawe ariko uravuga ati misoko none ni kubera iki banyarucari uno munsi abahora bitwa banyarucari ari bo bakubwira bati nanje akayera ubu nitwe tukagura bamwe bahora bitwa bakire nabo bagacavuga ngo barakenyuze wumvirize imyidogo y'ubukene iri Bujumbura mu bakire muri bamwe bahora bitwa bakire none nko mubaza ko ari kubera iki n'abaruguru barakenye ruguru dutembere mu mihana tubabaza hariho nabibuje barababwira ngo ntabara ngo je ndakenye ntingo nkwereke ushaka icyo ukora nanje ndafise ibikorwa ni ubunyene genda ku murima wanje ahantu nororeye inka ndashaka kubwira ikarusi ndashaka kubwira ibugendana ndashaka kukubwira mu Ruyigi genda uraba umuntu yitwa naka niwe aharaba aca guhisuka urime urazi ingene nkeneye abakozi nawe ukavuga ko kandi ndaguhemba ntukorera ku buntu jewe si kujya ku bapatiri ku paruwasi abantu batonda kurima bagataha gutyo jewe ndaguhemba sinzi ko wavyumvise uri kuvuga gutyo abandi bamaze iminsi banegura cyane ngo ivyo bintu nkora ngo biteze imbere umuryango ngo biboneka nabi mu gihugu iyumvire nk'abantu banegura umukozi je ndabwira none hari akazi k'igihugu jewe murabona gapfuye ndagakora nkongera gataga karero ko umuntu ashobora gukorera igihugu akongera gukora ivyiwe muga nkaraba abantu birirwa bicaye hagiye Bujumbura basitana saa 9 igeze biruka ukibaza ngo batashe muhira kumbe batashe ukabare hanyuma rero ukaza wumva ubabwiye uti none ko ego amategeko mpuzamakungu avuga ko ukora amasaha 8 ku munsi kizira kurenza none uciye ufata yandi masaha 8 ugaca ukora ivyawe bica vyanka mugaba aho gufata amasaha 8 aje gukora ivyiwe aca agenda kwirigara mu kabare agaca avuga kwa Kenya none wo gukora amasaha 8 ku munsi umwaka wose tuvugisha ukuri uhomba amasaha 16 ku munsi ukavuga ngo uzofuteye imbere ivyo by'umuryango ndamaze kuvyumva ko bavuga yuko nyene ivyo mushoboye kurima korora uvyerekana imifuko ingahe mugabo ni mwebwe bakaravuga bati aya ni yamahera tubaha ni yamahera mu nama nshingamateka rabicarika bakavuga ati ramahera twamuhaye azosumisha ku munsi ayo ni yacakore niyo tubatateye irya nishari nkubwira igituma ari ishari babona umenga ndabamaramaje ubwa mbere baravuga bati ntazotwaka igiturire urya kuko arigaburira ntazokwiba leta arigaburira kuko nashaka gushika nyene mu nkundire mukuru hanyuma ndakubwire amahera mukoresha muri bijya mu burango mbega je ntabwo kubikora no munsi rega tubaze tuvikana jewe natagwe gukora ibikorwa binteza imbere kuva ndosa amahoro muri iki gihugu kuko je naravye umushahara je nahembwa kuva ninje mu gisoda ndavuga nti je sishobora gutunga umuryango umugore n'abana abana baje kw'ishure kuri mu mushahara mpembwa ndavuga nti jewe gusuma ngira ndabingenda bigwanya ndatangura ndakora uzugenda ubaze je nahereye kubusa ushaka kumenya intahe yanje genda ubaze umuzungu yitwa Ruberuto mu Butoyi niwe yagopesheje inkoko za mbere z'ibihumbi 150 imiswe nca nkota urabona rero gupanga igituru cyo korera bw'ikoko mu Butoyi nduga gato jewe kurima hone nkiri n'umunyeshuri je narironderera nararima je mu kiruhuko ntiwasanga nicaye nafyatura amatafari nkarima je naraciye amahera yisuka amahera gufyatura amatafari yo kuba umwede maso jewe nkitangura hariho umugambi je nagize uno musi utunze imiryango myinshi cyane umugambi wo kugwiza kurima igiterwa c'ikizino je natanguriye ku mahera dashika ibihumbi 200 none nibwa mukuru w'igihugu je nabaye mukuru w'igihugu ikizino cyonyene cyo kugikuramwo imiliyoni zitari munsi ya300 ku mwaka ikizino cyonyene je noroye ingurube natangwe ku ngurube zingahe zitarenga 4 none umuntu yoroye ingurube gushikasha ku ngurube 500 abakoresha amahera y'igihugu ingurube ntizivyara ugasubira ukazikora reka nakubwira jewe natanguye kurima nkota abariko barabivuga uyu munsi urashobora kubabwira yuko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye uburyo akoresha bene umuryango wiwe ari amahera yiwe atanga igihugu arimo
none je noja gukoresha ayi igihugu ndayaterera abantu ngo badayaterera abantu ahubwo ndakura no muyo nimbuye ni kuvuga rero no munsi abarundi nibavyemere yuko turi ku ntango y'iterambere tuduge. Yego reka tujye ku kibazo c'igitoro mu 2024 igihe twagirana ikiganiro mwari mwambwiye yuko ikibazo c'igitoro mugifashe mu minwe. Uyu munsi tuhageze n'ubu hakiri ikibazo c'igitoro. Abo ndatomboye se Burundi gusa. So Burundi gusa. Nagira ndakubwire. None je ikibazo naba ndababaza igitoro kigugwa niki? Na hantu hari robine ugenda ukavoma ugacuzana. Igitoro kigugwa amahera nayava. Amahera ava mu mataxi ava mu makori. Ndabwira amahera y'amakori n'amataxi ntashobora guteza imbere igihugu. Tunaganda kigubare. Igiteza imbere igihugu n'ujya muntu yatanze ikori kuko ari kwagwiza umwimbo. Ndabivuze ndabisubiremo igihe cyose Uburundi butazaba bufise ico bushora hanze nabwo ntaco buzopfa buguriye hanze. Ariko turafise ubutari two turashora mu. Okay, none rega umviriza nubwo mucumbisha kumwe iyo ntava hasi ndondera ikintu Burundi bwoshora. Umwe baza ko mamugeza amajahe. Ahubwo n'ubu mucumbisha kumwe sinzi iyo biba bigeze. Ubu nitwiga turarima amavoka kubwishi. Uraza amavoka bashoka ingerangana. Kandi nta myaka ibiri irahera nk'imyaka 3 tuvyuye umugabe. Uravye genda kwihinguriro ry'amavoka ari yakwasa kubu. N'imiburiburi uno munsi asya itoni zitari munsi ya 40 ku munsi. Ayo mavuta ashoka nashoka hanze. None amaheraje wumva nawe tudashobora kugurira natwe hanze ivyo tutagira. Uturero ducumbisha kumwe nuko tukiri ku ntango. Iyo tuba abarundi twese twavuye hasi nk'ubu twavuga tuti abarundi urazi narahimirije abantu bapfe hasi twimbe ubutare dushore mugabo yakuba president ariko ngaho kuri ikibazo cy'igitoro ntidushire kure novuga no gukoresha nabi itunga ry'igihugu kuko hari nigeze igihe abari batwara sopebu mwakurira rimwe mwabagirije urumva bagiye nabo mu busuma mugaso kuvuga ko igitoro cari cishe mugabaciye baja mu busuma nabo baraciba abarundi ngorane batazi gushika no munsi ntibazi ko bari batunzwe n'imfashanyo ntibazi ko ajya amadolari bari bafise yari imfashanyo kuva mu 2015 hari imfashanyo yasora kuboneka muri Burundi cyane mu muvuga mu ntamatama mwa muri ko muntu mamuti genda usabe imfashanyo turonya amadolari none tuzobaho mu mfashanyo bizaka yose tutegereza kumenya ko Burundi bwacutse tubigiswe cinobera nitubeho mu bukene bwacu ahubwo turode tunga natwe dutunge abandi. Ariko imumona kazoza ibintu byinshi bikorwa mu Burundi bikoreshwa igitoro ni nayo mavuka muri ko muravuga nubwo butari bwo muravuga igitoro kitabonetse banze utegere neza igitoro jewe ndacita bo reka amasoko ntanga nguvu ndavyita amaraso mu mubiri w'umuntu imitsi ni barabara amazi mu buzima dushabwira ubuzima utagira amazi amaraso atari ko aratembera mu mubiri umuntu acapfa none ayo maraso avahe ntava mu byo bafunguye ivyo ufungura bivahe sivyo warimwe none ushaka kugira amaraso utari ucupfa nuvuga rero byose intango ya byose Imana ikirema ntigeze rema amahera igitoro shakura bene Dubai bagitoye mu 66 hariya Emirarabi niho batoye igitoro nici wabo bobo ntibarinze kuja kugisuma umva bace batera imbere twebwe natwe tubaze tuvuge tuti ubu rero dutegereza gusoma igitoro hako nguru umuduga igitoro gikenye reka ya madolari tuyagura gahinguriro kugira duhingura utuntu duce tudushora hanze dufise agaciro hanyuma nitwaza dusubire tugura kandi kamashini igitoro kibi cyo kugaburira imashini aho wovuze ngo kibi cyo kugaburira GPV wite no kuvuga n'abantu twebwe turacari mu kwiga ingene twitunganya mu buzima bwacu reka rero gutana kumwikomo ntidutane kumwikomo twumve ko utategereye ingwara urwaye
ntushobora gutegera n'umuti. Ego. Tuje ku kibazo cy'igiturire. Ikibazo cy'igiturire ngaha namwe muramaze kubivuga yuko hari kirenze abantu bariba, hariho no maze gufata mu kanya twavuze aho muri Sopebu, hari n'igihe mwize gukura abatwara berbe, hari n'abandi hirya no hino. Nabo genda hariya mu mabohero ubasanga buzuyeyo. Ariko nagira nkubwire abo bose bagira ibiturire ni kwa kwihebura, nkubwira bumva ko batorya ivyo bonyene babiri yakuya. Ariko igiturire naho nyene uravye igiturire cari cyari mu 2020 n'igiturire kiri uno munsi urabona ko igiturire cagabanutse. Nuko abantu erega ntituri mwijuru, uzokwamuhura n'abanyakibi kw'isi kandi nawe ufise ingunguru yuzuye amata bagasukamwa akondo kurushi, amata yose acasa nabi, ugaca uvuga ngo amata asa nabi, kandi amata ariyo menshi kuruta kakondo. None nk'umuntu w'umucamanza apfunzwe yari igiturire c'50,000, iyo singwara uri kurumviriza 50,000 biragukuje. Ariko hawe yatwara ngo miliyari n'amamiliyari ugasanga bo ntibafunzwe amahera kugira asohoke. Ubu twaragize ingingo zikomeye zituma ubu naho mumbwira ubu razora abantu bagenda ubu bifashe mu mutwe babona aho bahora basahura basanze harugawe. Ariko kaguma kagaruka nako kuko abo bantu barayaterura bagasubiza gusa bagaca bitaye. Mugo wa mucamanza w'50 ari mu gasho, ubwo ntimubona yuko hakwiye yuko uyu munsi kera mwari ati yacayitaye none nk'ubu reka genda kubaza mutangura guhana. Reka nkubwire umuntu arivye ndamufashe garukana amahera arayagarukanye ngaca ndamukura mu mabanga ibugenda ukora ibyawe nawe kuja gukora ivyiwe nuko nja kumufunga ngaca ndamuvura nkamugaburira ari nguvu zari kugwiza umwimbo banungutse iki. Nico gituma wumvise tuvuga tuti ubu urahora ubona iyo turiko turarekura abantu ubu ushoboye kuriha ivyo yivye, turavuga tuti uyu nataje gukorera igihugu kuko agumyeyo igihugu kiburihira. Urazi nk'umuntu agwaye ingwara usanga muri hanke miliyoni 30 ku kwezi, nawe mukura ayo mahera yari kugura intebe zingana. Nawe mukura ugasanga mwamwungururije ahandi akabandanya bya bindi. Mbwira umwe twoba twarafashe oya nagira ndakubwire ntari urabona barukubatse oya nagira ndakubwire burya ayo wirukanywe mu mabanga kubera wivye wari igiturire ni nka kujya bakubwira bati mu gisoda iyo wirukanywe ntawe usubira kuronka akazi. Ubu umbere namaze no kubwira n'abagwiza tunga yuko uzoha akazi wamenje nawe nyene azofatirwa ingingo zimwe zimwe. Hari iteka riteganijwe yuko abantu bagiye mu mabanga batetse kubanza kwerekana ibyo bafise, ivyo n'abanyihugu bafasha gucunga bati cyagiye buri amatari yaravuze ko afisaye none mu mwaka umwe angana uko musanzwe ingene bimeze bitagenda uko ingene bimeze. Iyo umuntu ahejeje amabanga wewe nk'ubu niyo ubonye atunze by'umurengera burya urafise uburenganzira bwo kugenda kubimenyesha muri Inspection Generale de l'Etat, ubugenduzi bukuru bwa leta, bahagenda bagaca baraba ibi afise yabikuye hehe, ko turabona ivyo yari afise turaye bijya afise. Iyo basanze mwiperereza bagasanga ntibiboneka iyo wabikuye bajya baraguhamagara. Ivyo birabaho mugabo jewe ico nzi ushaka kumpinyuza aragenda agira icigwa agende atigiraje ubadosi. Nk'ubu ndakubwire abantu babakwiye mbere ko mutunota ko vyerekeye intwari ibereye bakwiye ko mutunota tundi turenzeko kuko ubuze ugende ubaza abantu akubwira ati naho ndenganije uhigwe ntabimenye. Uraza birirwa barankeza ko nabarenganuye nigeze ndanaho no mu maso ntanamuzi nkabona nyandike ngo warakoze cyane ndagushimiye ngo urumva ngo nacembo n'abantu baje baranyumviriza ngo cya kibazo canje. Ubu hari n'abantu baba bafise n'amafuti ahubwo kaja kubafasha ingene batorera umuti w'amafuti yabo. Umaze kubona rero abantu bavuga bati naho ndenganye
uhigwe ntabimenye. Iyo ni ikimenyetso n'urupimo rwiza cyane. Icyo ni ikintu cyiza, ariko kandi ni ikindi gipimo cyerekana yuko abo mwizera mwebwe bashobora kuba batakorera ibyo mushaka. None yego, none ninde yakubwiye ko ku isi abantu ari abamarayika? Yezu wewe muri leta yiwe nta wamugurishije arimo. Mbega wibagiye nuko igihe bamufashe abigishwa birutse bose. None ucu ntwenga jewe ngo nizeraga abantu ngo badameze neza n'Imana ari Imana. Imana urazi ko ari yatoye ntuze Sawuli, umwami Sawuli ngo abe umwami. Imana yavuze iti ndicujije kubona narimitse Sawuli ngo abe umwami. Yari Imana. None ugomba umwana w'umuntu nka jewe aba ari jewe menya akore ubutumwa bw'umuntu kandi nzi yuko iyi si irimo abantu atari abamarayika. Tujye muri politike, murabona mu mwaka uzahaza amatora nzitoza, ariko amajwi amwe atanguye kuvuga yuko umenga CNDD-FDD isa n'ishaka kuja ku butegetsi usigara umugambo umwe, sinzi mwe byo muvugaho. Bene CNDD-FDD bishaka cyane n'abenegihugu babishaka. Erega abenegihugu nibo bayitora. None uko CNDD-FDD gende ntimuntore ivuga uko ntibikunda, kandi umenye ko abenegihugu amatora mu Burundi n'amatora icambere agoye kwiba. Ariko barabagiriza ko amatora yibwa. Yego uhereye ku yaheruka. Nta kibazo aragenda kubwira. Mwarabonye ko twagize inama n'imigabo. Ubwa mbere ikintu je nabonye abarundi bakeneye kuja kwishuri nyene tuze turigisha, rega sigaye ndi mwarimu ubu arije nigisha. Ubwa mbere nabajije abakina umukino w'amatora ni bande? Hariho abazi ko abanyepolitike abakina umukino w'amatora si abanyepolitike, n'abenegihugu n'abanyepolitike bari bwo benegihugu. Umukino w'amatora ubera he? Ku mutumba, ku biro, hajya ku biro vy'itora. Niho umukino w'amatora ubera. Umukino w'amatora ntubera mw'ikomine naka, ubera ku mutumba witwa naka, hariho biro. Uwo mukino niho ubera. Abakinyi n'abatora bashatse rero barashobora kwanga kugutora. Ico gituma rero ntushobora kwagiriza ngo umugambwe CNDD-FDD ngo ushaka vuga uti abarundi umenga bashaka ko umugambwe ubumwe. Nuko bavuga yuko nka bamwe mu banywanyi banyu novuga abo bavuga imbonerakure baheza bwatera ubwoba baje gutora bakababwira aho batora. Mwana wa mama, urazi amatora ya 2025 narakurikiranye gushika mbaza umunyepolitike mbwira aho uvuze vyagenze nabi tuhamenye duce tuja gusubiramo amatora tuhasubiremo abantu vuga hariho kuvuga ngo aha vyarabananiye bose. Muri politike ikintu ca mbere kandi nagira ndagisubiremo, demokrasi ntibisigura imigambi. Muvuze gutyo nshaka kumva yuko ari nko kubagabisha kwejo canke y'ejo bundi mugira mufuta imigambi ari mwe mwiganje mwenye. Reka nkubwire imigambwe irifuta ntawe yifuta. Kiretse umugambwe w'abamenja nyene bagiye konona igihugu urafutwa ko kurumva bari umuhari wo konona igihugu. Mugaragira ndakubwire ijambo demokrasi ryapfuye hanze mu bagireki. Mu Gifaransa baciye babihindura baravuga bati ni gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Hari ijambo umugambwe no kuvuga demokrasi ni intwaro y'abenegihugu ikorera abenegihugu, ni y'abenegihugu ikomoka ku benegihugu kandi igakorera abenegihugu. Jende umukunzi wa demokrasi, je nk'ubu ndumva ko nkanezerewe mbona atabandi bakandida bara narabonye umwe wotora nka senere wotora nka senere. Oya je no tora ubundi kandi nanje ariho ndi. Urumva iyo mbaje nta umukandida hagiye senere yoza n'umukandida mwiza none urumva nta nkumi yigaya urumva bicogenda kundi. Ariko gendura ntona Gabriel muri APDR navuze nti weresha uko mwana wume awiteguye neza kugira ngo twipimane kabisa. Ariko baravuga yuko ari we mwazanye kugira ngo abaherekeze. Ijya kongere nije nayitunganije. Tuje ku kibazo cerekeye amasoko amazi imisi asha mu Burundi. Ubu kuva uyu mwaka utanguye n'amasoko yo bashika nk'atana amaze gusha hari bwiyemo n'ingingozi yejo bundi. Bijya bintu mwebwe mubona biterwa n'iki? None ntozi yuko n'isoko ya Bujumbura amatohoza yabaye kandi bagatora. Soko basanze nyene ari bagiye bageze ba nabi nyene n'ubundi bagoma bahigira igihugu cy'u Burundi. Hoga amatohoza araba nyene kandi gushika bamenye
mwarabonye nk'igihe isoko yo mu Buyenzi isha bakayizimya, mwarabonye ko amatohoza yakozwe bagasangana umuntu yibagiriye ipasi yaka mu isoko. Umva nk'aya matohoza abana yarakozwe, bategereza kumenya mbega kwijabe nta kiramenyekana, mu Cibitoke nta kiramenyekana, utaratora ntuburatora, mugase uvuga ko utari kuratohoza.